Hatangujwe ku mugaragaro indwi mpuzamakungu yahariwe abanyamigambi hamwe n'amahinguriro muri Afrika kuri uyu wa 11 Munyonyo umwaka wa 2025 mu gisagara ca Bujumbura. Juvenal Sakubu arongoye ishirahamwe ry'amahinguriro mu Burundi AIB amenyesha ko iyo ndwi azoba arakaryo keza ko kwerekana aho Burundi bugeze mu gisata c'amahinguriro. Ariko kandi yerekanye zimwe mu ntambamyi zibonekeza mu gisata c'amahinguriro mu Burundi. Nakanya keza ko kwerekana ivyo duhingura hano mu Burundi, tukereka abarundi n'amakungu aho tugeze n'ivyo duhingura, aho akeshi usanga abantu benshi bamenyera ibiva hanze kandi no mu Burundi usanga tubihingura. Nukwerekana rero yuko aho amahinguriro yo mu Burundi ageze. Akeshi abantu usanga agatima ko kuja hamwe mu Burundi atari kirenga, kandi bagiye hamwe ari abantu bakora ikintu kinini, bagakora n'uburyo babushize hamwe bokora ibintu bikomeye cyane. Ariko rero nibaza yuko turavye uko vyari ejo siko biri no munsi, hari abariko baragerageza kuja hamwe eka kugira ngo bashike kwihangiro runaka. Nibaza ko bizoteba bikaza bakaja hamwe bakora ibintu binini biboneka. Noneho duhamagarira ko n'inzego zimwe zimwe nka DB yofasha kugira ngo abantu isensibilize, kugira ngo bankuraje abantu bari hamwe mu gutanga bwa burusho butandukanye. Muri ico gihe harashobora kuba impinduka muri secteur ya industry. Ingorane mu gisata cy'amahinguriro ziriho kandi ziribonekeza. Ingorane matière première nyinshi ziva hanze, nivyo hagakenerwa amadovize, nivyo ama infrastructure. Nagenda abwire yuko burya umuti w'ibibazo by'amadovize, umuti w'ibibazo bya matière première uri kuba industriel. Industriel niwe wenyene dushobora kwizera yuko azotuzana amadevize yabuze, kuko dushoboye guproduiza tukaronka umusesekara tugashora hanze, niho ya madevize tuzayaronka. Na matière première birajana. Ariko rero mpamagara n'aba industriel nabo nyene keshi hari gihe tugenda kurondera matière première zimwe ziri ngaha zihari localement, tugerageze turamaximiza, tugerageze gukoresha matière première zo mu Burundi kuko vyishi biriho. Uyo muyobozi w'ishirahamwe AIB yaboneyeho nakaryo ko guhamagarira Reta y'u Burundi gushigikira igisata c'amahinguriro kuko gifise akamaro kanini ku mahangiro igihugu cihaye. Nagenda abwire yuko iterambere ridashingiye ku mahinguriro byo tugora cyane gushika iryo hangiro Reta ifise. Aco gituma duhamagarira amahinguriro yiwacu kuyakomeza, gushira mu buryo buboneka, haba mu banyamahinguriro nyene, cyane cyane kujana n'ibihe, cyane cyane kumenya ahisi igeze. Amateknoloji agenda ahindagura ku munsi, tukamenya yuko tutari ku mahinguriro iryo hangiro ryo tugora gushikako. Arico gituma rero duhamagarira abantu bose, cyane cyane Leta y'u Burundi, ko shikira muri ico gikorwa cyo gushikira amahinguriro mu Burundi, cyo kuyaha vyankenerwa bishoboka, cyane cyane y'ama service y'abakozi ba Leta, gukorera ku mwanya bagatanga impapuro zisabwa ku mwanya, amategeko amwamwe akajana n'ibihe, bigatuma ya mahinguriro yacu atera imbere, ashobora guhingura byinshi bishoboka, garonka umushetse kandi ushobora hanze. Ni naho na ya madovize ya mahera va makungu tuba dukeneye tuzoheze tukayaronka
maze tugashika kuri ry'amahangiro atankomanzi. Indwi mpuzamakungu yahariwe abanyamigambi hamwe n'amahinguriro muri Afrika itunganijwe ku ncuro yayo igira indwi aho izotangura kwigenekerezo rya 17 munyonyo kugeza kwigenekerezo rya 22 munyonyo uyu mwaka wa 2025.